Bagabo hari umuntu ambaziza ngo uyasusha gute ngo igihe abavuye muri firigo. Urafata nyine nk'akabakure nk'aho watesha amazi y'intuzu ukatuyisiramwo uku ukatusukamwo amazi ngaha ususha iminota 2 n'igice. Amazi asushe nyine wasizemo ngaha ukuramwo amata asushe kuko ntabwo uyateka gose. Aba ukeneye ama degree 37 uko niko bavuga canke 40. Nturenze ngaho kuko ni mpaka yanywe yashushe. Urayasusha ntuyamuha yakonje. Ego kandi urengeze kuyashusha ngaho ni hamwe wishe intungamubiri zari muri aya mashereka yane y'amata yavuye nyene ngaha ndayakuyemo. Aha rero kubera kandi uyabika ukunyene. Aha murabona ndayarongeyemo ngaha hasigaye ko make ngaha ndayarongeyemo ngaha canke reka nduzuze yose nta kibazo canke nsiremo kandi gacupa utusiramwo ngaho muri firigo ukarindira umwana avyuce canke ukamwonsa kuko nyene haheza amasaha 2 amashereka azoba yakongeye kuzura. Urashobora kumuhaya canke uca muhibere sawa. Igihe rero ufise amantuze menshi urashobora kuyagira ukayoga. Igihe mbese uteke nka porridge ukayasukamo mu porridge y'umwana. Ni vyinshi ushobora kuyakoresha ya mata. Ego sawa. Ni umuntu yarabimbaziza ati ukuntu tuyabika n'ukuntu tuyasusha. Ndaguma rero ndabereke ntiharagera aho ndayasusha. Aracaryamye Jonathan. Sawa.